reka turamutse mwebwe mwese mudukurikirana muri kino kiganiro muje kumva inkombe z'amasengesho nkuko muvyumvise muri kumwe na Revera Pasteri Audace Nahiraja nkabandongo ishengero Église de la Repentance et du Repos Jésus Christ dukorera mu Cyarama aho bita ku mashengero abiri musanzwe mudukurikirana ku radio atandukanye ariko uyu munsi dutanguje ikiganiro kuri CDO akazi n'akazi mwese muduteza amatwi Imana data wa twese iduhane umugisha ndazi ko mudukurikiranye muri beshi mu ntara zitandukanye kandi musanzwe mukurikirana ikiganiro inkome z'amasengesho ku radio atandukanye ndazi no mu gatondo hari abantu twari kumwe mwadukurikiranye turi kumwe n'umukozi w'Imana rero nawe aturamutse hanyuma twinjire mu mwanya w'ijambo ry'Imana ariko imbere yo kwinjira mu ijambo ry'Imana tubanza gusenga Imana kaze uramutse abadukurikiranye Imana ibahezagire. Bene data turabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo abadukurikiranye muri hagati mu gihugu cy'u Burundi canke mu gisagara ca Bujumbura ijwi muri ko murumva n'umuvuga butumwa Senguwera Arcade Imana ibaha umugisha twagendanye n'umuvyeyi hano Yesu rero abagirire neza turabahaye kaze. Mwese rero muduteza amatwi kuri CDO akazi n'akazi Imana ibahezagire kandi Imana ibaha umugisha. Reka rero twinjire mu mwanya w'ijambo ry'Imana reka dusenge Imana dusengere umwanya tugiye kubamwo kugira ngo Imana data wa twese ibane natwe kaze usengera umwanya tugiye kubamwo kaze. Mana data wa twese turagushimiye turagukengurukiye uri umwami mwiza dushimye wewe watumye tubona igitondo tubona umurango uyu mwanya tugeze ku mugoroho none rero wemeye ko uyu mwanya tugera muri ino studio ya CDO kugira ngo Kristo dushikirize rya jambo ryawe ryiza ubwoko bwawe duteza amatwi turasenze rero uyu mwanya twanse imigabo n'imigambi ya Satani twimuje ikirere c'abadayimoni tukiza aha hantu umwami Imana gutangura kino kiganiro turasabye ubushobozi bw'Imana turasabye inkomezi z'Imana turasabye ububasha butuma abagiye kumva kino kiganiro bagirirwa neza n'Imana ishoboye turasabye inkomezi za mpwemu yera zimanukire muri no studio kandi turasabye mwami muntu wese agiye kumva buno butumwa mw'izina rya Yesu Kristo abohorwe inzira zose yari yaraboshwemwo agirirwe neza n'Imana turaguhamagare muri byose uze kubana natwe turakwimitse muri kino kibanza no muri uyu mwanya w'ijambo ryawe ubane natwe dukoreshe kubw'izina ryawe ryera Kristo Yesu Amen. Turabashimiye rero kandi mwese muduteza amatwi ndaza bari mu Cyarama muri hafi yacu y'ishengero ni ku mashengero abiri aho bita ku rusengero rw'ibiyo vya Fime abari mu Kinama abari mu Kamenge abari mu Gatunguru abari hafi yacu mwese turashimye ko muduteza amatwi n'abari kure mu ntara zitandukanye zacu nziza z'igihugu cy'u Burundi. Reka rero tubagezeho ijambo ry'Imana teme canke intumbero y'ijambo rivuze ngo kwanka kuba munsi y'ubutware canke y'ubwami bwa Satani canke kwanka kuba munsi y'ijambo ryavuzwe n'abantu. Imana ibahezagire rero turagiye kwinjira mu ijambo ry'Imana mu gitabo cyo kuvayo ibice bibiri ku murongo wa 23 turasoma n'igice cya 6 umurongo wa mbere kugeza ku wa 6 aho turaza kuhasomera rimwe. Umuniho w'Abisirayeli ushika ku Mana. Umuniho w'Abisirayeli ushika ku Mana. Hashize igihe kirekire. Umwami wa Egiputa aratanga. Umwami wa Egiputa aratanga. Abisirayeli banihishwa no kuba mu buja. Abisirayeli banihishwa no kuba mu buja. Barataka. Ugutaka batakishwa n'ubwo buja. Ugutaka batagishwa n'ubwo buja. Kuraduga gushika ku Mana. Imana yumva amaborogo yabo. Yibuka isezerano ryayo. Yasezeraniye Aburahamu na Isaka na Yakobo.
imana yitegereza abisirayeli, imana yitegereza isirayeli, ibona uko bameze. imana ibona uko bameze. Amen. Nagomba mvuge ku kintu cyitwa ubuja. Abisirayeli bamaze imyaka 400 muri Egiputa. Narizanye ijambo rivuga ngo twase kuba munsi y'ubuja bwa Satani. Kuba umuja ni ikintu gikomeye. Umuja ni ikintu gikomeye. Umuja n'umuntu utagira ijambo. Umuja no kuba umuntu atagira umwumviriza. Umuja n'umuntu ugowe gusumba abantu bose. Abisirayeli bari bafise isezerano. Imana ishimwe. Amen. Abisirayeli bari bavuganye n'Imana. Abisirayeli bari bafise ikintu bavuganye n'Imana. Abisirayeli bari bafite isezerano. Haleluya. Amen. Ariko haba ikintu gikomeye Aburahamu yakoze mu bice 15 ariko ararekera mu mwana Imana yamusezeraniye. Arangije abwira Imana, arabigira ngo kubera iki igihe wambwiye kibaye kinini. Arangije Imana imubwira guteramira ibimazi kuva mu gatondo kugera ku mugoroba. Nari ngombye kukubwira aho ubuja bwavuye bwatumye Abisirayeli bababaja imyaka 100. Amen. Imana niyo yahagurukije Aburahamu, iramubwira ngo va mu gihugu cyanyu no mu nzu ya so uje mu gihugu uzokwereka. Aburahamu ahaguruka atazi ahantu hagiye, ahaguruka atazi iyo yerekeje, ahaguruka yumva ijwi ry'Imana rivuganye nawe. Arangije arahaguruka aragenda. Haleluya. Amen. Ageze aho Imana igomba kwagera, ararindira icyo Imana ivugana nawe. Mu gice cya 12 yatanguye kwitotomba. Imana itugirire neza. Mu gice cya 12 Imana yaramuhagurukije. Mu gice cya 15 atangura kwidodomba. Aravuga ngo wavukiye mu rugo rwanjye ni wazotorana ibyanjye. Atangura kubwira Imana yidodomba. Imana iramubwira ngo nafata ibimazi agenda bihimbaguramo kubiri. Hanyuma abicunge. Aburahamu yaragerageje, usomye icyo gice, ngo yirukana ibisiga. Yirukana ibisiga, yirukana ibikona, arabyirukana. Ariko ngo ibikoko byose abihimbakuramo kubiri nk'uko Imana yamubwiye. Ariko ngo ku mugoroba, hari abantu bari kubananirwa ku mugoroba. Nta kintu kibabaje nk'umukobwa yasenze imyaka 20, imyaka 10, imyaka 15, ku mwaka wa 16 agacikira. Yarihanganye. Haleluya. Akihangana. Uko nukunanirwa ku mugoroba. Aburahamu ananirwa ku mugoroba. Haleluya. Amen. Ananirwa ku mugoroba. Ku mugoroba ngo itiro riramutwara. Ibisigwa gwamwegwe ngo ntiyari yabiciyemo kubiri. Kuko Imana yarebye ngo ikintu cyose gihumeka ugihimbaguremo kubiri. Igihimba ugitumbere na kigenzi cyacu. Ariko ngo ku mugoroba ibisiga ngo biza bikora kubimazi. Imana irabwira ngo icyo navuganye nawe nzogikora. Umwana navuganye nawe nzomuguha. Sinemeranye n'abahanuzi bavuga ngo iby'Imana yavuganye nawe ntibikora. Haleluya. Amen. Sinemera n'umuntu avuga ngo icyo Imana ivuganye nawe vyasha vyanoga, vyagenda gute, iragikora. Amen. Ikironderera inzira naho ubona tanzira ihari. Icyo yavuganye nawe iragikora. Ni Imana itabesha. Ababesha n'abantu. Ariko Imana ishitse isezerano ryayo. Abantu banyumva aho uri hose tera haleluya. Haleluya. Arangije arahaguruka agenda yerekeje aho Imana imubwiye. Akora iki kintu. Imana irabwira ati icyo navuganye nawe nzogikora. Ariko urubyaro rwawe ruzobabaja imyaka 400 muri Egiputa. Bari mu iyo myaka 400 rero
bariko barakoreshwa ivy'ubuja. Mana itugirire neza. Amen. Uwabitangiyeyo yarinde Yosefu. Yosefu. Yosefu abitangirayo abategurira akarere. Hari imyaka 30 batakoze ubuja. Imana yatanguye guharura kuva bamaze imyaka 100. Imana itugirire neza. Kuva Yosefu apfuye, kuva Farawo we yakurikiye icyo gihe yapfuye, bake batangura guharura, batangura gukora ubuja, batangura gufyatura amatafari, batangura guhura n'ingorane. Imana itugirire neza. Hanyuma Abisirayeli ngo barataka. Gutaka bitandukanye no kurira, gutaka bitandukanye no kuvuza induru. Imana ngo yumva ikintu cyitwa amaborogo ya Isirayeli. Hari abantu bari kuboroga uno mugoroba, hari abantu bafite amarira kubera ubuja bwa Satani yashizemwe abantu. Ngira mvuga n'umuntu anteze amatwi kuri CDO akazi n'akazi. Dutanguje ikiganiro no munsi cyitwa inkomezi zitwa amasengesho. Mwari, amasengesho niki? Inkomezi zitwa amasengesho niki? Bwira abantu badukurikiranye. Aha, inkomezi z'amasengesho ni ikintu canke kiva mu masengesho ariko kikagira ikintu bitwa ubushobozi. Ubushobozi bwo kuvanaho apeze note ibibi byose abadayimoni canke abakozi ba Satani bakura kuri iyi si. Haleluya. Baba barakoze, baba barashizeho, baba baravuze. Izo nkomezi z'amasengesho zifise ubushobozi bwo kukivanaho. Kandi inkomezi z'amasengesho zifise ubushobozi bwo gufata ikintu cyose cyiza Imana ivuga ku buzima bwawe. Haleluya. Inkomezi z'amasengesho zikagikwega. Ego. Zimaze kugikwega. Haleluya. Kikaba kandi kikaba byihuse. Kubera iki? Hari amasengesho arimwo ubushobozi, hari amasengesho arimwo inkomezi, hari amasengesho afise ububasha bwo kuguheza cya kintu warubuze. Ico kintu rero warubuze nico uza guhabwa na za nkomezi z'amasengesho. Imana idufashe cyane. Inkomezi z'amasengesho ni ukuvuga ngo ni ikintu uhawe muri za nkomezi z'amasengesho, uhawe muri ubwo bushobozi bw'amasengesho. Kandi izo nkomezi z'amasengesho zifise ubushobozi. Ibindi bintu byose byo ku isi birakora bikagira akarimbi, ariko amasengesho yoyo agera kure, ashobora byose, ko ashobora no kuduga akagera mw'ijuru. Ibindi byose birashobora kugenda muga bikagira akarimbi bigeze. Ariko amasengesho nta kintu na kimwe ku isi kiriho gishobora kuyahagarika. Imana ihabwa icubahiro. Haleluya. Niki rero bavuze ngo inkomezi z'amasengesho. Inkomezi zitwa amasengesho. Abisirayeli rero baba munsi y'ubuja, baba munsi y'ubwami bwa Farawo. Reka tuvuge ubwami bwa Farawo tubugereranye na Satani, tubugereranye n'abadayimoni, tubugereranye n'imyuka yaboshe ubuzima bwawe. Abisirayeli bagira ikibazo gikomeye cyo kugendera munsi y'imbaraga y'ubushobozi bwa Satani. Ndavugana n'umuntu, iyo umuntu agengwa cyangwa akoreshwa n'imbaraga z'abadayimoni, akora ibintu atagomba gukora, akora ibintu atapanze. Wewe unteze amatwi ukurikiranye CDO akazi n'akazi. Imana ibahezagire kandi Imana ibagirire neza. Nagomba ndaguhe akaroro kamwe k'umuntu ari munsi y'ubwami bwa Satani, ari munsi y'ubuja bwa Satani, ategekwa na Satani, akora ibikorwa Satani agomba. Imana itugirire neza. Aba ku maradiyo atandukanye abagiye bakurikirana kino kiganiro inkomezi z'amasengesho, haba ku ndwi iheze cyangwa kuri ino ndwi, nababwiye ngo umuntu ashobora gukora ahantu kanaka agakorera miliyoni, ariko Satani akamwereka uko ashobora kuyarya adatunganirije umuryango. Satani akamwereka ukuntu ashobora kugura Henekeni
kuva kuwa gatanu ugera kuwa Mungu basarere yiwe akaba yayimaze. Mani tugirire neza, ntari inzu y'umuryango, ntagura ipantaro, ntakora ikintu na kimwe, akaba mu bikorwa bya Satani. Reka mvugane n'abantu badukurikirana, hari ibintu hagera kuwa mbere akituza akumva yova muri ako kaboregwe, kuwa mbere akaba umuntu mwiza wagomba ku kazi bakamukunda kubera akora akazi neza, ariko hagera kanywa inzoga, hagera kanwa ibaze nk'umuntu ushobora gufata umuvinyu w'ibihumbi 500, umuvinyu w'ibihumbi 300 akama unywa buri gihe. Mani tugirire neza, akaba umushuti w'imbaraga za Satani, akaba hari imbaraga zimusunikira kuboregwa. Mani tugirire neza, akaba akora amafaranga menshi, akaba yize n'amashure meza, ariko akaba ataco yomarira umuryango, akaba ataco yokwimarira ubwiwe. Mani tugirire neza. Hari abantu Imana yari yashizeho inyenyeri yo gukomera, yari yashizeho inyenyeri y'iterambere, yari yashizeho inyenyeri y'ubwenge. Mani tugirire neza, ariko Satani amaze kubona umugambi Imana imufiseho, hanyuma akamufata mpiri, akamukoresha ibyo atagomba, akabona ikamba yomuboha ko ari akaboregwe, kari ubusambanyi. Mani tugirire neza, reka mvugane nawe uyu mugoroba, turagomba kwanga kuba munsi y'itegeko, munsi y'ubwami, munsi y'ibikorwa Satani yagutunganirije. Amen. Ukaba ubuzima bwawe udashobora kubukontorora, ukaba hari abantu adashobora kuryama atanyoye itabi, adashobora kwinjira muri biro atanyoye itabi, akaba yaraboshwe n'ikintu cyitwa ubugoro. Nabonye umuntu mu gatondo yaratondeye ahantu isukari, ndamubona ku murongo, mu gatondo ababorewe, saa sita ababorewe, ku mugoroba ababorewe. Nukuvuga ni imbohe ya Satani yaramuboshe, ashirako iminyororo, yanka ko ahava, buri gihe cyose ababorewe, nta gihe na kimwe wabona ataborewe. Nayo masaha ya saa 3 yaraborewe. Nukuza uvuga ubuzima bwiwe buri mu maboko ya Satani, yaramwifatiye, yarakoze ibishoboka byose, ntashobora kumucika usibye imbaraga za Kristo. Ntangaza uyu mugoroba, Imana yampaye iri jambo, iragomba ko abantu babohoka. Imana yampaye iri jambo, iragomba ko abantu baboshe babohoka. Reka mbaha amakuru, hari abantu bagiye gusenga ngo bisengera ubwabo, ariko nagenda kwibutsa ko nta muntu aboshe yibohora. Ayo makuru sinzi ko wari uyazi. Iyo umuntu aboshe, iyo umuntu ari ku migozi, ntashobora kwibohora ubwiwe, abakeneye umuntu umubohora. Ngwino tugukore deliverance. Abisirayeli bamara imyaka 400 bugaraniwe muri Egiputa. Bibiliya yavuze ngo bararira, barangize ngo barataka. Bibiliya yavuze ngo gutaka kwabo kuraduga kugera ku Mana. Ndi kuvugana n'umuntu shakuwa warongowe n'umugabo yaboshwe n'iyo migozi, adashaka kuzana rasho, adashobora kuriha inzu. Mani tugirire neza, mfise abantu bameze nk'abo, akora akazi keza muri banke, kaba afite biro nziza, ariko itabi ryamugose, ariko imbaraga z'akaboregwe zamugose, ariko imbaraga z'ubusuma zamugose. Abantu benshi buzuye kumusaga kubera imyuka yo kwiba. Mani tugirire neza, iyo umuntu afise uwo mwuka wo kwiba, nahajya mu rubanza ikiyiko ntagisiga, ifurusheti ntayisiga, kintu cyose agenda gitwaye. Satani aba yamugize imbata y'ubusuma. Mani tugirire neza, hari abantu bamyumva no mugoroba baboshwe n'umwuka wo gusamba. Hari abari kubikora na n'ubu baparitse kubera ngo ntibagira ubuzi, ntibagira ababafasha, ntibagira ababyeyi, ariko hari abandi babikora kubera Satani yabasunikiye kubikora. Ukaba imbohe ya Satani koko, akagukontorora, akagukoresha kujya telekomande ikora kuri televiziyo.
nagomba mvugane n'umuntu ari munsi y'ubutware bwa Satani. Wiyumviye ingene woheba inzoga ukabiheba, wiyumviye ingene woheba ubusambanyi ukabibura, wiyumviye ingene woheba uriheba itabu ukabibura. Reka mvugane nawe uyu mugoroba ko Imana yandungitse kuri CDO akazi n'akazi mu izina rya Yesu Kristo, kugira uyu mugoroba Imana ikubohore, kugira uyu mugoroba Imana igukize, Imana itugirire neza. Ufise fiyasa ariko gumusambana, ufise Imana yaguhaye isezerano yuko izogukorera ubukwe, ariko byakunaniye kuhagarara mu isezerano. Reka mvugane n'abantu bankurikiranye, numva afite umubabaro umutima wanje, y'abantu baboshwe n'ubusambanyi, w'abantu baboshwe no kwisambanya. Imana itugirire neza. Wapanze kubiheba biranka kandi bifite ingaruka zikomeye. Reka ntangarize uyu muntu nkurikiranye ko Imana igiye kukubohora. Ndacyari kwiyimiko mvuga imigozi ibosha abantu, mvuze imigozi ibosha abantu, mvuze amabohera abantu barimo. Imana igomba kubabohoramo uyu mugoroba, Imana igomba kubabohoramo ku munsi w'ejo. Ni mu Cyarama ku masengero abiri n'urusengero rw'ibiyo bya filime, nama ntumirira abantu kuza. Reka ndakubwire, hari abantu bagiye guhamagara mu kanya. Reka ndakubwire, bifuza amasengesho kuri telefone, ariko hari imigozi. Imana itugirire neza. Uzi ko hari abantu bazanira Yesu bakabacisha muri plafo bakabakorera imbere ya Yesu, kubera ko utogira intambuko ngo ugere ku gicaniro, kubera utogira intambuko ngo ugire imbere y'abahereza, kubera utogira intambuko ngo uze ku rusengero. Imana itugirire neza. Hari abantu baboshwe n'ikintu cyitwa ibiyobyabwenge, atabonye busta adashobora kubaho, atabonye urumogi adashobora kubaho. Yabaye imbohe y'urumogi, yabaye imbohe ya busta, yabaye imbohe y'ibiyayuramutwe, yabaye imbohe ibiyayuramutwe. Rero ntabwo nabivuga ngo ndabidondagure kuko nazi n'amazina yabyo, ariko reka mvugane nawe wagerageje ingene wobiheba. Byagutandukanije n'ababyeyi, byagutandukanije haleluya, byakubujije kwiga, byaguteje agaciro mu muryango. Uzi ko Satani ashobora kukuyoberanya aho uba ukamenga sihuva, ukamenga uri umuntu utagira iyo uva n'inyuje. Ariko reka mvugane nawe uyu mugoroba, Imana yantumye kuri wewe ko igomba kuvana munsi y'imbaraga za Satani. Hari igihe wasenze ngo ubivemo byanka kubivamo, hari igihe wiyumviye kubivamo byanka kubivamo, ariko uyu mugoroba Imana itanze uburenganzira, Imana itanze opportunité, Imana itanze akanya, Imana iguhaye uburenganzira, Imana iguhaye lebositeke, iguhaye itekane, ikugiriye ubuntu. Hari ikintu ukeneye uyu mugoroba, hari ikintu Imana ikoze ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Turekuye ijambo ribohora imigozi ibosha ubuzima bwawe. Ntangarije Satani ngo akuvane mu buja. Uzi umuntu ari mu buja ntagira umwidegenje, umuntu ari mu buja ntaje ahagombye, umuntu ari mu buja ntakora ibyo agombye. Abisirayeli ngo bafyatura amatafari, bayafyatura imyaka myinshi, bubatse inzu muri Egiputa, n'ubu ntabwo zirasenyuka. Bakoze ibikorwa biruhije, bakubikorera Farawo, babikorera ubwami bwa Farawo, babikora badashimirwa. Hari imbaraga Satani yakoherereje. Imana itugirire neza, zamaze kuraza ruguru iwanyu. Hari imbaraga Satani yakoherereje mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, zigutuma kuja kuraguza. Hari imbaraga ziba ku buzima bwawe. Imana igomba kukubohora uno mugoroba. Ndekuye ijambo ku buzima bwawe, ku buzima bw'abantu bari mu Cyarama. Uzi dayimoni, Satani ntatinya umuntu yize, Satani ntatinya umuntu ufite amafaranga, Satani ntatinya umukene, Satani ntatinya umuntu yambara neza. Kuko biratangaje kubona wambaye neza, hanyuma Satani akakohereza kunywa inzoga, akakohereza dayimoni atuma ugira inyota, yarangiza
ntushobora gukontorora ubuzima bwawe ku buryo ugenda uriyononako. uri umunyacyubahiro, warize, ufite amashuri, ufite dogitora, ufite metirize, mani tugirire neza, utari kijuju. Reka ndakubwire, ikinesha satani, ikinesha abadayimoni ni imbaraga zima. Rebositeke. Haleluya! Ndabwira abantu baneze amatwi uno mugoroba, ndaza abanyakinama bari kuntega amatwi, ndaza bari mu ntara bari kuntega amatwi, ndohereza imbaraga zibohora ubuzima bwawe. Yesu Kristo yapfuye akazuka, Imana ibagirire neza, agomba kubohora abantu. Reka duhe kaze umukozi Imana avuge kuri aya majambo, hanyuma duce dusenga. Imana nibaha umugisha cyane, kandi Imana ibagire neza. Kandi Imana ibohore abari munsi bose y'ukuboko kwa Satani, abari munsi y'ibyavuzwe n'abantu, abari mu migozi, bashizwe mu migozi y'amajambo, abashizwe mu migozi y'ibyakozwe mu buryo butandukanye, uburyo bw'umwiza, mu kirere cy'umwiza. Hari ibyakorekeyeyo, hari amajambo yavugiweyo, hari n'abandi bari baradukurikirana kuri ino radiyo, nabo hari uburyo abiwabo babatanze ngo baze bakorera imizimu, barabatanga bahakiranga, barabatanga baravuga ngo muze muturerere. Abo bantu reba abari munsi y'ayo majambo yavuzwe n'ababyeyi babo, nabo ndabahaye kaze kugira ngo baze babohorwe, kuko iyo wakuze iwanyu hari ibigirwamana, so canke sogokuru canke nyokuru bawe bigeze kuba bariko baraterekera, aho naho nta mahoro uzigera ubona mu isi. Shiti uvuze ngo numva nkeneye kwitandukanya n'ubu bwami bw'umwiza ndimwo, n'ubu bwami ngenderamwo, hanyuma ndondere ubusabane, ninjire nikonekite mu bwami bw'ijuru, niho ushobora kuroranirwa, niho ushobora gutabarwa. Reka rero twifashishe iri jambo riri mu gitabo ca Daniyeli ibice ni 3, dusome ku murongo wa 13. Bashaduraka baterwa mu itanure ntibagira ico baba, nuko Nebukadineza araraka arashungumigwa, avuga ko bafata Shaduraka na Meshake na Abedenego, nuko babazana imbere y'umwami. Nebukadineza atangura kubabaza ati, mbega Shaduraka na Meshake na Abedenego, mwabigize ibigirankana kudasaba imana zanje no kudasenga ico gishushanyo cy'izahabu nahagaritse? Nuko noneho nimwumva amajwi y'inzamba n'imyironge n'inanga n'amakembe n'imiduri na sumponya n'ibindi by'ubwoko bwose bivuga, mukemera kwikubita hasi mugasega igishushanyo nakoze, bizoba ari byiza. Ariko nimutagisenga muca muterwa mu itanure ry'umuriro uhinda. Mbega imana yobakiza mu maboko yanje yoba iyihe? Shaduraka na Meshake na Abedenego bishura umwami Nebukadineza bati, ntiturinda kugira ico tukwishura kuri iryo jambo, asangwa ariko bimeze, imana yacu dusabye ishobora kudukiza muri iryo tanure ry'umuriro uhinda, kandi ntiyobura kudukiza mu kuboko kwawe mugenzi. Ariko naho bitoba bityo, umenye mugenzi ko tutosaba imana zawe canke ngo dusenge ico gishushanyo cy'izahabu wahagaritse. Imana idufashe cyane, amen. nifuza ko tuganira kuri aka kajambo gatoya kari ku murongo wa 15 gaheza kavuga ngo, mbega imana yobakiza mu maboko yanje yoba iyihe? Imana yacu nihabwa icubahiro. Aya majambo nayo n'amajambo y'abakozi b'Imana batatu bahagarariye Imana, banka kuyitetereza, kandi muri uko kuyihagararira baravuga ngo turabona ko umuriro Nebukadineza yawucanye, turabona ko abakozi biwe bariko barawegenyeza, bagira ngo kugira ngo ube itanure rishitse, ube itanure rihinda. Kuko muri iki gihe umwami yari yahagaritse igishushanyo mu kiyaya c'Idura, acategeka rero ko ubwoko bwose, amahanga yose, indimi zose,
abatavuga indimi zitari zimwe bose bari ku murwa i Babuloni, ko baza amasaha yo gusenga igishushanyo ageze, bumvise ibisa n'ibivuga inzogera n'ibindi canke reka mvuge amakengeri niyavuga, abantu bose baraza kwikubita imbere bagasenga. ni ukuvuga ngo ubu bwami aba bagabo batatu bari barimwo, reka mvuge bane kuko na Daniyeli nabwo nibwo bwami yarimwo, bari bashizeho ijambo rivuga ngo umuntu wese ari bwumve ikengeri ivuze isaha iyi niyi, ni ukwikubita hasi agasenga igishushanyo umwami yahagaritse mu kiyaya. bivuze ngo mu kirere bari barimwo hari ijambo riganje rivuga ngo umuntu wese ni ugusenga igishushanyo, agomba kubaha, ntabwo ari ukuja gusenga iyindi mana iriho, ni ugusenga igishushanyo umwami Nebukadineza yashinze. atari uko ni ugutererwa mu itanure, umuntu agasha yumva agasha agaherengetera ayumva ari muzima. aba bagabo babwirwa ijambo nasomye kuri murongo wa 15, bongeyeho ijambo rivuga ngo, ubwa mbere bari babuze ijambo rivuga ngo ni ugusenga igishushanyo isaha ikengera ivuze. umwami yongeraho irindi jambo, yari yamenye ko aba bagabo bafise iyindi mana bizigiye, kandi yarazi ko ari n'imana y'ubushobozi. hanyuma rero yongera ko ijambo rivuga ngo imana yobakiza mu maboko yanje yoba iyi. bivuze ngo aya amajambo abiri umwami avuze batabaye iriya yo mu ijuru turiko turakubwira. aba bagabo batatu barabona umuriro, ariko baravuga ngo twebwe abaheburayo, twebwe abatoranijwe, twebwe ihanga ryibera ukwayo, twebwe abatoranijwe, twebwe abativanga n'ikintu icyo ari cyo cyose, twebwe abadasenga imana z'ibigirwamana z'ibiti zibajwe mu mabumba, zitavuga, zitumva, ntizigende kandi zidakora. twebwe nta yindi mana turi busenge kiretse imana yo mu ijuru yonyene, imana y'abaheburayo. iriya ishobora kudukiza mwari no tanura ry'umuriro uhinda, kandi nubwo itoshobora kudukiza, twemeye no kugwa muri uyu muriro dupfe, baduhambe twabaye amakara. nukuvuga ngo twase kuba munsi y'ubu bwami bwo gusenga ibishushanyo, twase kuba munsi y'ubu bwami bwo gukorera Satani no gukorera abantu bariko bakorera Satani. twemeye gukorera iyi Mana. mwene data, nagira ndakubwire, uri muri ubu bwami bagerageje kudondagura ibyaha ibi n'ibi, ufata ingingo kugira ngo ubihebe, byarakunaniye. ufata ingingo ukavuga ngo numva akabare ngiye kugasezerera, ngiye gusezerera ibi bintu. hari n'ibindi bikorwa bibi nawe ubwawe uri kurabikora, ukavuga ngo ibi ntabwo byavuye ku Mana. umva ndakubwire, twari tuje kukubarira ngo mu isi y'ibitagaragara, mu bwami bw'umwiza bwa Satani, mu muryango wa so na sokuruza bagiye kuraba mu myaka ya kera, hari igihe mu miryango ya kera wumva ngo aba n'abantu basenga indwe, ugasanga ubwo bwoko ni ubwoko bukaze ishavu, kandi iyo agize ishavu atoye umupanga ni ukukwica ikintu cyose atoye. ubwo bwami rero ukiburimwo, nta kintu na kimwe uzoshobora gukora ngo kigende neza, ahubwo tukweretse umuti, ni ugutera intambwe ugashyika mu cyarama ku mashengero abiri, ugasengerwa, ukavanwa muri ubwo bwami wari urimwo, ukinjizwa mu bundi bwami aribwo Shaduraka na Meshaki na Abedenego bari barimwo. ubu bwami rero ni ubw'amahoro,
ubu bwami rero ni ubw'agakiza, ubu bwami rero ni ubwo kuroranirwa. iyo umuntu yageze muri ubu bwami, Imana iramutabara, Imana ibana nawe, Imana iramwiyereka, akora ibintu bikagenda neza. si wa muntu amafaranga azohera atabona icyo yakojeje. ubu bwami nibwo tuguhamagariyemwo, kandi ababugezemwo ntibazigera bicuza. ababugezemwo Imana yabanye nabo, ababugezemwo Imana yagiye ibiyerekera batabara nubwo bose n'abageze ku manga bavuga ngo ni igihe cyo kurwayo, Imana yariyerekanye irabarokora. ubu bwami rero nibwo tuguhamagariyemwo. Imana iduhana umugisha. reka Imana ibahezagire kandi Imana ibahe umugisha. nagomba dusenga n'Imana ku bw'aya majambo, ariko ndi kumva Imana iri kuvugana nanje uyu mugoroba ko hari abantu Imana igiye gutabara kakuvana mu bwami kwa Satani. Satani yakubohesheje ingwara, Satani yakubohesheje ibyaha, yakugize umusha, agukoresha ibyo agombye, ko agombye niko akugira. ariko umva mvugane nawe uyu mugoroba ko Imana imanuye no gutabara abantu. Imana itugirire neza cyane. ndi kuvugana n'umuntu uyu mugoroba afite uburibwe budasanzwe, uburibwe bwo mu nda bugafata no mugongo. Imana itugirire neza. umenga mu nda yawe n'umugongo harimo agapiripiri, ariko ndagomba sengane nawe uyu mugoroba. Imana igutabare. ndagomba sengane n'umuntu uyu mugoroba. Imana itugirire neza cyane. imihango imaze igihe yarahagaze kandi wifuza n'urubyaro, reka ngutangarize ngo Imana senga ivuganye nanjye kigutabaye. hari ubwami Satani yakubohesheje, hari imitwaro Satani yakubohesheje, ariko reka vugane nawe uyu mugoroba ko Imana imanuye no gutabara abantu. rebobosite karamandereseke. hari umuntu avuga ngo nanjye nobona hehe umuti unkiza kunywa inzoga. imbaraga z'Imana ndasenga zimanuke, ndasenga zibohora abantu, ndasenga zikiza abantu, ndasenga abantu bakire mu izina rya Yesu Kristo. uyu mugoroba itira utahora ugira, ndazi neza uraza kurigira. nicyo kimenyetso cya mbere ugiye kubona. hari indoto mbi wahora ugira, uyu mugoroba Imana irabihinduye. mu masengesho ngiye kugusengera, Imana igiye kugukiza. Imana ibahezagire cyane. inimero ni 69 amajana 38 amajana 892 kubazoza amateraniro y'ejo n'abazoza kuwa Mungu isaha 2 kugeza isaha 6 n'igice. ejo amasengesho azotangura saa 3 agere isaha 8. kuwa Mungu dutangura isaha 2 n'igice kugeza isaha 6 n'igice. murahawe ikaze. Imana ibahezagire, Imana ibahe umugisha. Mana wakoze kubana natwe. reka iradiyo tuyisengere igere kure, yaguke, igira abanywanyi abazokurikirana ibiganiro bica ku iradiyo, baze bakire, baze babohoke, baze bunguke ubwenge, baze bunguke inkomezi mu izina rya Yesu Kristo. dusengeye igihugu cyacu. ijambo ryawe ryambwiye ngo igihugu niyo cyaba amahoro, natwe tuzoba amahoro. turagisengeye. ubutunzi bwacu bunyegeje buje habona, imbaraga zigwanya igihugu cyacu zitsindwe mu izina rya Yesu Kristo, kandi umurimo wawe muri kino gihugu waguke ugere kure. urakoze, ndagushimiye mu izina rya Yesu Kristo, amen. mwese Imana ibahezagire.